abakristo kubera iki mutamwemera Muhammad kandi ubwo tusanga dushobora kuronka n'ivyanditse ndetse vyerekana ko Muhammad nawe nyine ari intumwa y'Imana kandi muri birangira turashaka tuzobirondera tuzofata sije habuze iki mwe kubandi gwiwawe Muhammad uramwemera na Yesu yari umuislamu yego ndakwereke muri Bibiliya none Yesu tuje muri Bibiliya rero waheje kutwereka muri Korani tuje muri Irama muri Korani kugira ngo ducagagure yego kuko je ndafise ubushobozi bwo kuvuga n'umunsi wose ugahera ndiko ndakwereka ibigabane ariko kubera yuko tutoguma ngaha umunsi wose dutegerezwa gucagagura. Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV aho musanzwe mudukurikirana muri mu mahanga muri za diaspora abari mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara za ruguru nkuko twari basezeraniye turi kumwe n'abashitsi badasanzwe babatumire bacu badasanzwe bazoza baradushikiriza ibitandukanye ibibera mu madini yabo n'Imana y'ukuri umuntu akwiye gukurikira n'ukuri guhagaze mu bihe tugezemwo ndetse no mu bihe vyarenganye mu gihe tutari bwabeho. Mu ruhande rwanje mu buryo bwanje turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur arashobora kwivuga akazina turagize yamo. Ndabaramukije cyane munyesha makuru nitwa Pasteur Gahungu Yohana nkaba ndumukozi w'Imana mu nyigisho za Bibiliya no mu ivuga butumwa. Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV ku bubamfu turafise umutama cyangwa umushinga nta sinye no vyita nawe nyene aratubwira akazina kiwe ngo bamwitwa gute. Yego mbanje kubaramutsa amahoro y'Imana mvuga nti amahoro y'Imana bane namwe. Yego twebwe twitwa Mbonimpa Othman benshi bamenyereye ku izina rya Nyerere. Yego tukaba turabavuga butumwa ngo mu idini y'Islamu. Yes, bakoze ya Kiyago Media TV burumva ko bitoroshe cyane sinanzi ko no mu bamizima ari abavuga butumwa. Yego abavuga butumwa barahari. Nibo twebwe ndumuvuga butumwa nkongera nkaba umwe mu barongo ivuga butumwa mu Burundi. Ego kandi tukakunda kuvuga guhamagara ngo Shenyerere. Igituma bagita Shenyerere kwanza iri izina rya Nyerere ni izina bampaye ariko ndarimaranye imyaka myinshi barimpaye nkiri umusore muto. Egome bivanye nkumbure n'imibereho narindimwo ivyo bakubona ivyo bambona ko bakabona umengo bigiye gusana Nyerere wo muri Tanzania. Baca bantazira Nyerere ariko ubundi amazina yanje y'ukuri ni Mbonimpa Asmani. Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV reka dushimire bana batumire bacu imbere ko dutangura kuko bitanze bidasanzwe kuko umwanya uragoye muri bino bihe na cyane cyane turi mu kwezi kwa mbere. Uno munsi dufite teme yitwa yuko tuza kuvugana ku kintu citwa mbega idini nyakuri nirihe, mbega umuntu wese ariteguye gupfira idini giwe asengeramwo, ariteguye kugwana urugamba rukristo cyangwa urugamba rw'abamizirima rwo kumva ko iyo mana yabo bategeza kuyubarara ko bakayisigurira abantu na cyane cyane nkuko twumvise yuko arabavuga butumwa bose mwavyumvise ko bavyiyemereye ko arabavuga butumwa. Rero tuzoza turabwirwa vyinshi tutari tuzi ku ruhande rw'abakristo tubwirwe n'ibindi bintu byinshi tutari tuzi ku ruhande rw'abamizirima kandi baza ko ari bwa bumwe nkuko nabasezeranye kino kiganiro nacise nubana giha kazina gasanzwe mumenyereye kumva muhazara online guhuza ivyiyumviro cyangwa kudahuza ivyiyumviro ariko umuntu wese akagira ico yemera muri we apana ico yemejwe n'abandi bantu ico yakiriye muri we ashobora kukibwira abandi ashize amanga. Murakoze cyane reka dutangure rero ku ruhande rw'iburyo. Ku ruhande rw'iburyo turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur Gahungu Jean cyangwa Gahungu John Yohana nkuko yavyivugiye. Mbega Gahungu Yohana mwebwe muba mwakirije ryari mwakiriye gakiza ryari ko tubona umengo muranacaje uramba bari no kuri ntaco mubeshe igihe cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 mu ntango z'uwo mwaka niwo mwaka nakiriyemwo agakiza ni nawo mwaka nari mpereje amashuri yisumbuye. Kuva rero muri uwo mwaka natanguye urugendo nguma ngira n'ubushakashatsi mu nzira ija mu ijuru ndondera no mu bundi bumenyi
bwo kurondera imana mu madini atandukanye kuva icyo gihe. Mugabo icyo gihe nari mu ishengero rya Pentecote, mugabo atari ubibe mfise nguma ndondera ukuri. Ego cyane muravyumva, igihe yakira agakiza kugikorera uko biri kose nta wavutse ngaha mu gihugu Islamu cyangwa Christianisme, byose birafise aho vyaje bizananye, kuko turabizi twese ko kera basokuru basenga za kiranga nimba tudahendanye. Oya n'ukuri, kuva kera umuntu yamye azi yuko hariho ubushobozi bwatumye abaho, abantu bose barizera mugabo bakaguma batazi neza inzira bocamwo, mugabo umuntu wese ariyumvamwo, ikiremwa cyose kiriyumvamwo yuko hejuru hari icyabiremye. Ego mbega ko twumvise uvuze yuko wakirije mu ba Pentecote, wahasengeye igihe kinini, mugabo wagumye wumva umenga ufise inyota yo kumenya ukuri. Mbega iyo biza gushika uko kuri ukakuronka muri Islamu, wari witeguye kuba mu mizima? Tubabari hari ibibazo tubaza nk'abamenyesha makuru, usanga umengo ntidutoneka cyane, ariko turashobora no kududurira ko rimwe na rimwe iyo bikenewe. Muri ico gihe nkiriko ndarondera, iyo nza gutora handi mu iyindi nzira atari yo ndimwo ubu, nkatora ko ariyo nzira y'ukuri, aho yari kubiri hose nari kuyijamwo, kuko narondera ukuri, nkarondera Imana, sinarondera idini. Ego mbega wowe turumva ko uri umukristo, mbega uriteguriye gupfira ubwo bukristo, uriteguriye, urashaka kubwira abantu mbega ubukristo ni iki? Kuko je mu Rwanda rw'iwanje ntakubesha, amadini ntayo nkunda muri rusangi, je ndi contre n'amadini yose ahari ku isi, kuko amadini ari ku isi n'amadini twasanze ashobora kumanipira abantu cyangwa kugira ibikoresha abantu, kugendera ku nyenyeri z'abandi bantu, gucunaguza abantu. Nasanze amadini wanashima menshi ari ku isi ameze nk'urudandazwa, ayandi asigaye arimo ndetse basigaye bivanga no mu bintu bimwe bimwe bisa n'ibitwara inosi ya none y'umwiza. None mwebwe mbega idini mwebwe mubona mwahisemo by'ukuri ryo bari idini ririhe, ko bigaragara neza yuko amadini ari karatwara isi, ari karaganza isi? Mbega idini ry'ukuri umuntu akwiye gusengamwo ni idini, wowe ku ruhande rw'iwa idini uhagaze ko niri? Mu by'ukuri bumenyesha makuru, ndakunze ukugene mubaza, mugabo kuri ico kijanye no kwizera ndabitandukanya n'idini. Burya uzutandukanye inzu n'irembo ry'inzu. Amadini ameze nk'amarembo abantu bacamwo barondera ukuri, mugabo ukuri sayo madini. Jewe rero ukuri maze gushika ko uyu munsi ngeze ko no kukuzira, niteguye kukuzira. Ego mbega uko kuri wagusanze hehe? Uko kuri niko tukeneye kumenya, uko kuri wagusanze hehe, uhagaze ko? Ukuri nasanze yuko isi atabindi vyizigiro, nta wundi muvugishwa, nta yindi nzira, nta bindi vyizigiro, nta kandi gakiza akatari muri Kristo Yesu. Yego wowe none uriteguye gupfira ku gakiza ko muri Kristo Yesu, ko tubona umenga abakristo n'abanyabwoba, kuko twaragiye turakurikirana ku buhingangurukana bumenyi mu bihugu bitandukanye igihe bari muri guma mu rugo cyangwa muri lockdown, aho abamizima bonyene ari bo bashoboye kwitanga baragenda mu misikiti gusenga. Turabona n'ibihugu bitandukanye byo ku isi aho igipolisi cyashobora guhagarara cyabasanga mu misikiti kikabaha igiti kikabakubita inkoni, ariko twabona umenga abakristo ntabwo biteguriye gupfira uyu Kristo bavuga. Mbega iyo bishika ngaha mu gihugu bikaba gutyo, bari biteguye nawe kujya inkoni mu bandi cyangwa wari gufata inzira ya mbere yo kwiruka? Mu by'ukuri icyo si cyo kimenyetso cerekana ukwizera. Nabo urababaza abo nyine uri kuravuga abayisilamu, iyo bitamukundiye ko ajya mu musigiti, arafise ukundi yabwiwe n'inyigisho yigishijwe yuko afise ahandi ashobora gusengera. Hamwe bo kugara insengero zose ntitwobura aho dusengera. Rero kuvuga yuko no kubitwa kuko banyugariye urusengero ngomba kwinjiramo ku nguvu no batabwenge mfise. Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV, no mugabo mengo yuzuye wisdom, yuzuye ubwenge, ukuntu aguma ndagerageza kubucurura ariko aguma anyivana, ariko turahuza. Bakunzi ba Kiyago Media TV, nashaka menye mbega iryo dini wewe idini niva kuri kurarikwepa ariko afisa usengera. Mbega Kristo
Kristo umuvuga kwiki, Kristo wamubonye mwiki kugira umushingira intahe, kuko no ku ruhande rw'abamizima turaza kuronka ukuri kwerekeye idini ry'ukuri, badusigurire baduhe umuco. Uwo muco niwo dukeneye ko tubwira abantu bakora dukurikirana. Ntabwo turi muri za mpari dusanzwe tumenyereye nk'uko abantu bita ngo umuhazara n'impari, ariko burya si impari. Tuba dukeneye yuko hari ukuri kuva mu mpande zose, abantu murongoye, abantu mufise ibyo mubwira bakagenda bujujwe nuko kuri, bakaba biteguriye no kugupfira, kuko ukuri mu bisanzwe umuntu abakwiye kukwitegurira no kugupfira uko kuri. Rero nivyo dukeneye. Mbega yo ku ruhande rw'ubwo bukristo, uwo Kristo kuravuga witegurira urugamba nyabaki rwo kurwanira ako gakiza uvuga ko wakiriye, uwo Kristo umuvuga gute? Nivyo dukeneye kusigura. Murakoze cyane. Uyu Kristo ni isezerano Imana yahaye abantu yuko mu nyuma yo kwitandukanya nayo mu bugarariji itanga icyo bita mu gifaransa chance ya nyuma ihawe isi. Uyu nyine mu gitabo cya Qur'ani bise Isa ibn Maryam Masihi Isa ibn Maryam, uyu Mesiya nta wundi muntu ku isi yigeze yitwa Masiya canke Masihi lo Messi. Nta wundi muntu ku isi azohabwa iyo titre, nta n'uwahabaye, nta n'uzosubira kuhaba. Kugira yitwe lo Messi nuko ari we gushika n'uyu munsi abantu bizigiye ko gutabagwa kw'isi, nta yindi chance sifise. Nico gituma uwo naho hoziki nta kintu na kimwe kizopfa kimunkuyeko. N'ubu ndakwemereye naho hoza ingabo zivuye ku isi yose ubu zigahagarara ngaha, nta kintu cyo mumfutamwe. Ubwo wowe ubwira bariko baragukurikirana cyane cyane yuko idini ry'ukuri ari kuja muri Kristo. Yego cyane bose, nta yindi nzira iriho, nta yindi nzira. Baragerageza gufunda amayira kuva kera haheze ibinjana bitandatu. Yesu ahejeje misiyo yamuzanye, haciye hatangura kuvuka abandi baza n'izindi nzira, n'ubu baracyavuka baza n'izindi nzira. Ivyo bizokwama biriho mugabo mu mayira menshi yaho ugomba kuja hama hariho inzira y'ukuri uzocamwo. Iyo nzira rero iri mu mayira menshi nta yindi atari Kristo Yesu. Ego, reka turangize gatonya ndakugaruka ko mu majambo make urasiguye uyo Kristo, iyo dini utezwa kuwamwo rya Kristo. Shaka nsezere gatonya ndakugaruka ko umwanya mutonya ndakubaze, mbega ko tubona isi iri kiraja, tubona ko ubushobozi bw'ino si ibi bintu bikomakobeye, ntiriwe ndavuga amazina, mwese murabikurikirana, ibi bitwara isi, ibi bizana ubufasha muri Afrika, bigize iki biko birategura ikintu kidasanzwe kigaragaza yuko vuba cyane kandi mu gihugu mu gisagara cyangwa igihugu cyitwa Abu Dhabi biragaragara neza yuko hari urushengero rushasha rushobora kuba guguruwe muri 2022 muri 2022. Ubwo rushengero ruzabasengeramwo amoko yose, ruzosengeramwo abamizima, hazo harimwo sinagogi, hazo harimwo sinzi imisigiti, hazo harimwo abakatolika, hazo amadini agiye kuzosengera ahantu hamwe. Bigaragara ko hari imyumvikano y'impande zose zizi imbaraga cyangwa inguvu z'abatwara isi zishaka kwerekana yuko hari ubumwe bugiye kuza, aho abantu bose bagaragaza yuko ari abuzukuru ba Aburahamu. Mbega aho uravyemera naho kuri umwuzukuru wa Aburahamu? Ndi umwuzukuru wa Aburahamu nciye mu ishami rya Kristo. Ego, mbega uriteguye no kuzosenga hamwe twofatirwa ibihano cyangwa hamwe ho bitegeko yuko haba iryo dini rimwe? Mbega mu bizokunda ko na cyane cyane tubona ko mengo hariho ibintu mudahuriza ko n'amadini, amadini usanga adahuza cyane, koko uziteguye kuzo kwinjira muri urwo rusengero uzo ariko rusengeramo abo bantu bose batandukana? Vyo bitangaje cyane hamwe wo kumva ngo jewe umunsi umwe nzoja muri urwo rusengero. Coba ni nko kuvuga yuko umunsi umwe intama izohinduka impene. Ntibishoboka rero yuko urwo rusengero no gwinjiramwo, kandi n'abantu bamenye ukuri ntibazogwinjiramwo. No kuvuga yuko ico kintu citwa Babilone ni Babuloni. Babuloni ni insiguro y'uruvangitirane gukwizera. Ni nkuko wokumva ngo Madame Samaki ku mutwe n'umuntu hasi akabisamaki. Ico rero ni ikintu kidafise ico citwa, cyane kwa kundi ubona inyoni ku mutwe isa n'imbeba hama igacigira amababa. Ico ni ikintu rero cyangwa kagakoko gahindura amabara
bita kameleon. Ivyo rero ni ibintu abantu satani azozana kugira vyitwa ko ari ubumwe, mugabo hariho ubumwe bwo mu Mana, hariho n'ubumwe bwa satani. Satani yafise ubushobozi bwo guhuza abantu batakaye kugira vyitwe ko bafise ubumwe, mugabo ubwo ntibuzoba ari umwe buvuye ku Mana, rero sinzobujamwo. Yes, murakoze cyane. Reka tugende ku ruhande rwa tukoresha umwanya neza ku ruhande rwa Nyerere hano, dusubire tubaramutse. yego amahoro neza. Yego, mbega ko tubona ifreshera ari zose ga Mutama musikiti hariyo sona ko tuzi ko sona bazugaranye ngira ngo n'ubusaza bwamfashe. bakunzi ya Kiyago Media TV turacishamo tugatwenga kuko nta gwanko rurimo, ni bwa bumwe nico gituma ducishamo tukanatwenga. Mbega rero turagiye kuri wewe, twumvise ku ruhande rwa pasteur nawe nk'umuvuga butumwa wo muri Islamu dushaka kuduha umuco. Mbega bimeze gute kuri kota Islamu ni iki? Islamu ifasha iki abantu kiremwa muntu? Mbega idini nyakuri kuri wewe ni dini rihe, bivanye n'ibyandiko vyera, bivanye nuko nawe uvyumva, na cyane uhagaze kuco wewe wizera, kugira ngo ukibwira abantu bakora dukurikirana, kuko ngaha kuri Kiyago Media TV abamizima bazogira ama commentaire, abakristo bazogira ama commentaire, aba Jehova bagira ama commentaire, amadini yose dufise umuntu wese afise kugira cyashikirije bijanye n'ibyo uzoba wewe ubashikirije vy'ukuri wewe wumva biri muri wewe kandi wigishijwe kandi wanahishuriwe, kuko ndibaza murizera ko muri Islamu harabaho no guhishurirwa. Mbega ko tubimenyere ku bakristo guhishurirwa kufunuliwa, ibyo byo guhishurirwa kama hivi uko nasoma Qur'ani hakazi oyaye abahishurirwa barabavugishwa n'Imana. Kuri ubu nta bavugishwa n'Imana bahari, hari abakozi b'Imana. Ibyo byo guhishurirwa ubu ntibikibaho. Oya sivyo na buhoro. Yego niyo numvise umuntu avuga ngo nahishuriwe, nabonekewe n'Imana, imbwira ibintu ubundi oya ntibibari ivyo tujise. Oya ntitweko biba bitari byo birashobora kuba ari byo. Reka tuzofata iyo sije tuzoyifatira ikindi gihe. Ego karagaciye. Ego tubwire mbega idini nyakuri ni iyi. Yego murakoze cyane kumbaza ikibazo ciza nk'ico. Idini nyakuri nk'uko tubisoma mu vyanditswe vyeranda, kuko murabona nkamfise ibitabo bitandukanye. Idini nyakuri ni idini rya Islamu, ubundi nta rindi dini ribaho uretse idini rya Islamu. Kandi ayo majambo mvuze ndafitiye ivyanditse vyeranda, nona mu kuvuga bavugishwa n'Imana bose uko babayeho kwisi, ari ba Noa, ba Mose, ba Aburahamu, ba Yesu, ba Muhammadi. Yesu uramwemera buye 100% na pasiteri yakubwiye ko twe tumwita Isa bin Maryam. No kuvuga Isa bin Maryam niwe Yesu nyene, niwe Yesu. Yego Yesu mwene Maria. Yego no kuvuga bose abavugishwa n'Imana bose bari abayisilamu. Ivyanditse vyeranda biravyemeza, ari Qur'ani ari Bibiliya biremeza ko bari abayisilamu. Yesu yari umuyisilamu 100% umuyisilamu mwiza. Bakunzi ya Kiyago Media TV mukurikirano kano kantu araza kuduhereza umuco ukwiye ko Yesu yari umumizirima. Yego umuyisilamu mwiza kandi asengera mu musigiti. Nona biranditse muri Bibiliya biriyo, no muri Qur'ani nyeranda biriyo. Pastor aratwenze. Mbega ko tubona imbere yawe hari bitabo, turabona Bibiliya, turabona Qur'ani. Mbega abamizirima bariko baragukurikirana kuri Kiyago Media TV ntibava biyumvira ati mbega yavangiwe, Nyerere yavangiwe, yakubise melange ya Bibiliya, kuko umuntu ashobora guta melange y'inyama n'intete vyose, yakubise melange ya Qur'ani, yavangiwe, yacumisemo na Bibiliya, ari muri ya madini cyangwa ya business tumenyere y'amadini. Cyangwa Bibiliya zigufasha ikiwe ko tubona ufise na Bibiliya? Mu bisanzwe Qur'ani nyeranda ntitubuza ko twosoma Bibiliya. Oyaye byagwedi oya ntitubuza. Ntitubuza, no kuvuga twe twigisha ubwisilamu dukoresheje Qur'ani nyeranda. Muri Bibiliya dutanga uburorero kugira ngo dutahuze umuntu kugira ngo asobanukirwe. Urabona nka twebwe na Bibiliya rero irafasha bivuga butumwa. Egome urabona nka twebwe dusanzwe turabavuga butumwa, urashobora kubwira umuntu ikintu musomeye muri Qur'ani nyeranda akakwankira akakubwira ati ico gitabo je sindacemera, ati ayo majambo uvuze yampe muri Bibiliya. Umva muri uwo mwanya uca umusomera muri Bibiliya ukamuha uburorero kugira ngo ugerageze kumutahuza. Ego idini ry'ukuri ni rihe tugire ko nk'abagira igisayira? Idini ry'ukuri namaze kukubwira yuko ari idini rya Islamu. Ni idini rya Islamu gute? Egome kubera Imana uhoraho wenyene
imana niyo yavuze muri Korani nyeranda yuko idini ry'ukuri imbere yayo ari idini rya Islam. Usomye muri Korani nyeranda ikigabane ca 3 ku murongo wa 19 Imana ivuga iti atankeka idini nyakuri imbere yanje jewe uhoraho ni idini rya Islam. Ku murongo wa 85 w'ico kigabane nyene uhoraho abandanya avuga ati umuntu azokwitoranyiriza irindi dini ritandukanye n'idini rya Islam sinzorimwemerera, kandi ku munsi w'imperuka azoba ari mu bantu bazohura n'ivyago bikomeye. Nico gituma kubera yuko Imana ariyo yavuze yuko idini nyakuri imbere yayo ari idini rya Islam, nico gituma twebwe turi abayisilamu kandi tugakunda ubwisilamu kandi tukanabukorera kuko niryo dini Imana yaduhitiyemo. Yego, mbega ko tubona uhagarara cyane kandi tubona witeguye cyane ku idini rya Islam, nk'abika ndibaza uri Umurundi? 100% ndi Umurundi, kuri papa na mama ndi Umurundi, kandi wanashaka mbere navukiye mu muryango w'abakristo, kuko na papa wanje na mama wanje bari abakristo, naje nari umukristo. Ni ukuvuga kera nkiri umukristo nitwa Silvestre, na cyane cyane nk'abanyagatumba nibo banzi kuko niho nakuriye. Yego nitwa Mbonimpa Silvestre, burya niri rya Sumani nagiye kurironka ariko mpinduye idini nkaja mu bw'Islam. Yego mbega niyo mpamvu yatumye wowe mu Islam birumvika wakiriye agakiza, mbega kujya abakristo bavuga ngo wakiriye Yesu wakiriye agakiza, namwe umuntu agiye mu bamizima bakiriye agakiza canke mufise kuntu irindi zina mu vyita? Bo ubundi hariho terme mu Islam ikora bavuga kuslimu. Kuslimu bisiguruke mu Kirundi abariko baradukurikira batazi kuslimu cyarico? Kuslimu bo singene narivuga mu Kirundi ariko mu Giswahili bavuga kujisalimisha. Nona ariko tuwe mu Kirundi dukoresha kujisalimisha. Ubundi mu Kirundi dukoresha kwinjira mu idini, ariko iyo si insiguro nyayo. Egome ariko insiguro nyayo ni kujisalimisha mu Giswahili. Yego muruzo kidwa neza mu Kirundi wakirondereye Kirundi cyiza kuko Kirundi ntabwo gifise amanu zenye tuzokirondera kuko tumenyereye kwinjira idini, kwinjira idini. Mama egome yego rero utwemeje yuko mbega none ko umva abavyeyi bari abamizima kera ko tuzi neza bari abakristo, mbega kera ko twumva ko uravyemera ko kera basokuruza basenga? Ivyo naravyumvise ko ntavyo nabonye, naravyumvise. Uravyemeza ko vyabaye ko vyarabayeho kuko Islamu na Christianisme cyangwa abakristo, ibintu by'abakristo vyaje n'ibintu by'abamizima vyaje bizanywe n'abanyamahanga tudahendanye? Yego me Burundi bizanywe n'abandi bantu baje kuvuga ubutumwa nkuko nawe ugenda kuvuga ubutumwa muri quartier kanaka ukava kasiga umusigiti. Bo ubundi uburyo bw'Islamu bwinjiye mu Burundi sinzi ko muba mwarakurikiranye histoire yabo. Oya tuko bitandukanye n'uburyo ubukristo bwo bwarinjiye mu Burundi. Uburyo bw'Islamu bwinjiye mu Burundi ntaba missionnaire bo baraje mu Burundi bazanywe no kwigisha idini. Oya aba missionnaire b'Abayisilamu bazanywe no kwigisha idini rya Islam. Oya bo ntabaje, uretse ko haje Abarabu baza bagira urudandazwa rwabo babadandaza. Nona sasa rero aho bashikiye kubera imico bari bafise n'imigenzo, abantu bababona, abantu bakumva barabinezererewe, abantu bakaza barabakurikira, abantu bakaza barinjira idini, ariko batazanywe na misiyo y'idini, bazanywe n'urudandazwa rwande rwabo. Yegome ego mugurumva bace baprofita nabo baca barigisha. Ego umuntu Islam n'imigisha udumbukiza umuntu uko nyene. Urumva abo kwanza urumva ko batazanywe na misiyo yo kwigisha idini, ariko vyace akazi kamwe karashaka kuvyara ubuzi bubiri. Sindavyanse ego ariko urumva ko bazanywe na misiyo yindi. Ego bitandukanye n'abandi abari misiyo speciale bagahabwa na budget kugira ngo bakore ico gikorwa. Ego twebwe baje gusa barengana naho nyine ntibaguma hamwe, baza barengana badandaje ibintu vyabo ngaha mu Rumonge, bagaca babandanya bakaza mu Buyenzi bakadandaza, bahejeje bagatera baduga Gitega badandaza za Kayanza, bagenda. Nico gituma ubona n'ubw'Islam usanga buri ku centre aho naho bagenda baraca bagenda badandaza. Ego ariko umva ko batari bazanywe no kwigisha idini. Abababonye sasa babona bambara neza, bafise imigenzo myiza, basenga neza, abantu barabishima, barinjira idini. Ego wewe ku idini rya Islam ndumva uratubwiye neza ko idini rya Islam ari ryo dini ry'ukuri,
aho ni kuvuga ku byizerwa byawe n'ukuntu wowe ubyumva n'uko wabisomye n'ukuntu bigenderera. Mbega hamwe twosanga isi two turajamo twese turakurikirana ibintu hafi ubu buhinga bungero